ndabaramukije bakunzi ba Fleho Podcast TV umwe wese aho aherereye ndizera ko muguwe neza mwiriwe amahoro kuri uno munsi wa Mungu igenekezo rya 2023 ukwezi kwa11 umwaka no 2025 amakuru ahari nuko benshi ngo bakomeje canke bakomeza nubu haba mu Barundi mu Banyarwanda mu Bakongomani eka n'abakurikiranira hagufi kuva aho ino ntambara yeruriye kuva mu kwezi kwa mbere mu ntango z'umwaka turimwo niho yeruye cyane ino ntambara turimo tudahengeshanya kubabwira ibijanye nibiko birabahari ya mu burasirazuba bwa Kongo aro ubwicanyi ugusahura eka nibindi bibi vyinshi amakuba y'intambara ni menshi benshi rero bariyumvira ngo igituma kenshi uzawumva ngo Wazalendo ngo yafashe ngo amarokarite ngo ducimbiri ngo amakambi ngo Wazalendo yashoboye kuba yogira ukuwe FARDC yashoboye kuba yodrona ikarasa n'amaskoyi n'ibindi vyinshi ngo ariko ubwo buce ngo bukeye ukazawumva ngo bwasubiye mu minwe ngo ya AFC M23 imbwebwe za Sarabwe ngo abantu bakiyumvira none ngo ni gute Wazalendo bashoboye kuba bokora ama exploit nkayo bashoboye kuba bokora ibintu nk'ivyo atabikoho binini birengeje bihari ngo hanyuma ngo bwacu kazamba ngo Wazalendo bagaruka bakidoga bakavuga ati twe turagerageza tubuze inguvu za FARDC canke za leta ya Kongo tubuze inguvu z'umukuru w'igihugu Chilombo Fachibeto wa Kongo twese twaravyibajije nabandi barakomeza kuvyibaza ndaje kubaha umuco ndabamenyeshe ko ngo harona kudeta y'igisirikare yari kiratekugwa itegurirwa muri eta major hari ya hejuru ngo kandi mumenye neza yuko abasirikare bose bahora barungika kurongora ino miji canke buno burere bwo muri Sud Kivu na Nord Kivu haba bagasita haba bajya ba n'uyu mushasha barungitse bose ndaje ndababwire ko bose ngo baba barungikwa ku biharuro ku marasini kare amatangente n'amakosinisi aba ari ibintu byose bipanze neza arico gituma mwumvise ko baraye bongeye gufunga abandi ba officier byose ndaje ndabibabwire byose bikubiye muri ano makuru buno busesanguzi bwo kuri uno wa Mungu uno musinje kubabwira ivy'indani mu gisirikare ca FARDC n'igituma atantambwe ndende twese tukuba twiyumvira none ko ikifaca tarasa ko ikiba basoda badafata ahana hagumye kubera iki batarasa rimwe na rimwe Bukavu kubera iki batagira kunuku vyose tugumane bikubiye kandi bitekereye no mutekero kwiye na gaseke n'amabanga ya gisirikare n'igituma bitagenda nkuko twese tuvyifuza kuko twese uzahumva tuvuga ati kubera iki batabarasa none kubera iki batagira kunuku kubera iki aguma aje mu biganiro kubera iki atabona ko bariko baramucereza kubera iki atabona ko bariko baramunyoteza ariko mumenye ko ngo ni intambamye nini yari iboheye mu gisirikare inyuma y'aka karuhuko ni muze dusesangure turabire hamwe eske ni gisirikare ni intambamyi eske ivyo Wazalendo bavuga nivyo canke nahandi hantu biboheye ikaze inyuma ya kano karuhuko ikaze kandi bakunzi ba Fleho Podcast TV mwe mudukurikirana muri mu Burundi muri mu karere ka EAC muri Afrika Asia Amerika ni Burayi ikaze muri rusangi abo mudukurikira muri mu mfuruka zine zisi byose bihera kuri ino nomination y'uno bita le général major Nyembo Abdallah nommé à la tête de la 3e zone de défense de FARDC uyu nawe akaba yagiye gusubirira General Masunzu ivyiwe narabicishije hano ku mbuga ngurukana bumenyi kuri uno rubuga rwanyu rwa Fleho Podcast TV ndababwira ko Masunzu yafashwe Masunzu yagirizwa ubutretre yagirizwa trafic d'armes yagirizwa n'ibindi vyinshi ngo gutanga Bukavu n'ibindi vyinshi ndababwira ko yari muri documentation ya gisirikare mu gisata kijejwe gutohoza ca gisirikare kiba gihari nyene kujya abasirikare baba bafise ubuvuzi abamekanicien documentation n'abandi benshi bagenda batandukanye mu bumenyi bwabo bugenda butandukanye uyu rero uyu Nyembo yaje gusubirira Masunzu nawe murazi kungene vyarangiye imbere ya Masunzu murazi ko hariho imvururu zabaye kwa Gasita n'abandi benshi ndaza tubarabire hamwe n'igituma bigenda bikomeza bigenda uko nyene biri bigeze hiyo benshi mu gisirikare ngo n'abatwara buno burere mu gisivile muri administration ngo barandikiye Felix Chilombo Tshisekedi bandikira na ministre vice premier ministre wa mu VPM maze iminsi mubona ariko Kisangani mu matohoza muri bukinyuma ya Masunzu ko vice premier ministre wa defense yaciye aza kandi twarabikoze ko narababwiye yaciye Kisangani arasaba amaraporo n'ibindi byinshi ngo bitahora bishika hari ya hejuru ubu rero mu byo bagiye barasanga
buno burere bwa gisirikare cyane cyane burimwo ino mu burasirazuba hari no ino migwano ngo ni gute ngo umukuru wa etat major chef d'état major ndazi ndamubabwire nawe nyene mu madetail yitwa Gilles Banza Muilambwe ndaje ndamubabwire ubu niwe bariko barikeka ko kuko aba officier bobo basa nukuri aho bagejeje aba officier bariko barabafunga ku bwinshi aho bafunga bari lieutenant general abakuru wahora ari umukuru wa etat major n'abandi benshi bagenda ba iruhande y'abamasunzu baciwewe muribuka ko bazanye civili no za Buvira Kisangani no nyene muri buno burere buko barabiramwe intambara nawe nyene yakigwa nabi muramutse civili naramubabwiye igihe bivugwa ko ari waje gusubirira uwasubirira ino ndaje ndababwire ko uyu Gilles Banza Mwirambwe ndababwire ko nawe nyene ubu ari sujet de soupçon ubu nawe nyene mwoza mwumva ejo yakuwe canke yafashwe arafungwa ubu rero ngo bigenda gute ngo Gilles ngo nasigure ngo kungene ngo yarungitse ubwa mbere na mbere bamuzi neza Olivier Kasita ko ayoboka Joseph Kabila mu ncamake muri Sud Kivu na Nord Kivu ngo baguma baharungika abakomanda abagenerale baba ngo bama region ama bataillon n'ibindi byinshi ivya nababwiye ko kungene bimanuka mu vya gisirikare sindo musirikare ndo musivile ariko mwe muca mu vyumva bajya bashefu bo hejuru bajya bakomanda bo ku terrain n'abandi bakomanda ngira bamakambi baguma biyumvira ngo kubereka guma arungika abasirikare surtout bafise des origines rwandaises kandi abasirikare bakomejwe mu mapete na Joseph Kabila abasirikare bitwa ngo n'abakabilariste n'aba pro Kabila ikinco kibazo cyiyumvira ngo mwarabuza abandi basirikare Kongo ifise FARDC ifise ko muwa muturungikira abantu batera imvururu baguma bazana injyane muri buno burasirazuba bwa Kongo ndabibutse gato dusubiye inyuma hari witwa Olivier Kasita urati polemique yazanye mu Buvira abantu benshi bahapfiriye manifestation haba mu bazarendo haba mu basivile haba no mu bafardese bararasanye mwagenda marabona ibiziga n'abandi benshi bagenda baratandukanye gushika naho Kasita tutamenye aho yadororongeye byaravutswe ko acishijwe ngo Karemi ubu nituzi aho bamwafixe nituzi kari muzima nituzi ko yitavye Imana uyu ni Kasita yarungitswe nuno mu general yarungitswe n'uyu Gilles Banza Mwilambwe hanyuma inyuma yaho hazobita Amuri Chivili naraho babwiye nawe nyene muraza ama polemique ivyahabaye ivyavuzwe ama bras de fer mu gisirikare muri administration honorable mu banyagihugu birangira Chivili nawe nyene ahamaze urume rumara inyuma ya yuyu haraje dossier ya Pacifique Masunzu nawe nyene murazi ko ubu afunzwe n'abanyene ndaje ndababwire aba officier bose mwumvise ivyo bikomangoma bikomeye cyane byo hejuru mwumvise anwa Masunzu ndaje ndababwire ko ubu ntibakiri mu iperereza rya gisirikare ubu bafungiwe muhira ndaza ndabashiremo video aho indongozi zimwe mu bakuru ba gisirikare bariko baragira inama barabira hamwe biga igituma harimo abatretre benshi gituma hari umuvuduko mwinshi cyane mu gisirikare ca FARDC baguma bayoboka Joseph Kabila baguma bashaka kwiyunga na AFC M23 borohereza AFC M23 aho mbere ngo wazalendo nabo nyene barimwe muri yo nama bakavuga tura mu bamwe mu bafashwe muri abo bakomanda barezwe na wazalendo na administration ngo wazalendo iratubwira ko imeze uku ikitura naka kandi bagenda gutrasa bagasanga nivyo barakominikanye ngo mugabo ntihagire ubufasha na bumwe babaha mu gihe baba batari kure ngo bigaca bituma bavuga ati ngo none ko iki tuba twababwiye ko dufasha hanaha dukeneye abahasigara kugira ibe base kumbure turonke n'amahire mahaguma canke turonke ramforo izo ramforo ntizize ni kenshi twabonye tuvuga ni ko iki wazalendo irira ngo nta ramforo ironka rero byari vyugariye ngaha harimwe abatretre benshi ngo naho mu telefona ngo akubwira ndi muri patrouille canke ngo wamusiza ahantu ngo agacaja muri patrouille kugira FCM 23 nitimbwebwe za Sarambwe RDF inkotanyi Red Tabara FNL yanza bampema ngo bace bagaruka muri bwa buce yavamwo hanyuma umubajije gute wewe tu gardes mes arrières uri mu hamwe twabasiga bimeze gute ngoya ngo twe twagiye muri patrouille kumbe ntiyagiye muri patrouille bisanzwe ye ababishije zambwebwe za Sarambwe zigaca ziza wazarende gize retour rero kumbure hari yavyanse ko bafata kandi kantu baze muri ya base arrière canke aho bateguye baza kugirira mu gisirikare sinzi kungira bavyita neza na neza ariko muca muvyumva hahandi muca mugaruka iyo ku rugamba hariya vyacanganye bagarutse bagaca bakigwa n'undi muriro w'imbwebwe za Sarambwe bakiyumvira tuko turaraswa n'umuntu aba FARDC tuko turaswa nabande kumbe mu FARDC yagiye kuva hirya hejo
hibereye imbwebwe za Sarambwe. Ibi rero nivyo biko biratuma aba batretre muri FRDC bafatwa, aba bakomando ku gasakisaki. Remesha kuma biyumvira niko iki baguma bafatwa ntibaba babibona bako bababonera kuri tere, aho batariko barakorana muri franche collaboration mu bwisanzure boneka na Wazalendo kandi n'abasirikare bonyene muri FARDC bavugwa ko batariko barahuriza kuri tere. Aha rero uyu Pacifique Masunzu sindamugarukako, ariko nico kibazo bagoma babaza ngo pourquoi ndaje rero kuri état major. Ikibazo gihari ni pourquoi le chef d'état major envoie seulement des kabilalistes dans les endroits en question. Kubera iki umukuru wa état major uyu Jire aguma arungika aba bantu b'abakabilaliste baba pro kabira muri ano mazone bumva ko harimwo izi mbwebwe za Sarambwe kandi baza ariko rugamba turiko turagwana. Ibi rero nivyo biko yatera imvururu mu gisirikare, aba ofisiye babamaze ejo nimumva babaye urutonde rwa 20 canke 30 bafunzwe ntimuze mutangara. Hakacaza ikibazo ca kabiri nashoboye kwibaza namwe mushoboye kwibaza, il y a toujours une face cachée. Umva hari ikintu kinyegejwe d'abord, hanyuma tukavuga ati tuza rero tukavuga ati uyu none Jire baza Mirambe ninde kugira twumve ko bimeze gute. Uyu Jire muri biography nyarukije nciye ku masonga ni umusirikare yavutse mu 1970, yavukiye no mu nationalité congolaise, akababa muri province ya Tanganyika, aba muri Tanganyika kabari yarabaye chef du cabinet, akabari umukirisu canke religion christianisme, armée mu gisirikare, force de l'armée de la République démocratique du Congo, niwe mukuru wa état major, hanyuma akaba ari kwipete rya lieutenant general. Uyu mu ncamake niwe uyu mwumva Jire Banza Mwilambwe. Abatamuzi murashoye kumbwira tukamubashirirako, eka noneho turaza kumushirako hano kugira twese tumumenye. Bimeze gute rero uyu general major Nyembo barungitse ngo aze gusubirira Masunzu, reka ndabahe incamake yiwe. Pour rappel, le général major Nyembo Abdallah avait été nommé commandant du secteur opérationnel Soukora 1 Grand Nord et du front nord dans la province Nord Kivu le 22 mai mu kwa gatanu tariki 15 bari baramunomye uno mu general Nyembo mumva ko bari yamiriza muri noro mu duce twa noro ngo nini no ku migwa mu mirongo y'intambara muri noro Kivu itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu niyo bari baramurungitse par le chef d'état major général de FARDC. Uyu ngo mu état major, mu chef d'état major ngo ni wagumagaruka muri bino bintu umva niwe point d'interrogation. Gute none afata umuntu bikeka akamukura ngaha akamuzana handi bamwikeka gusumba, agafata gasita basanzwe bagwanya kumbure ses origines bavuga ivyo nyene vy'abanyamurenge n'ibindi ntaza gukonfirma hano muri uno mwanya, mugaba agaca dotora uwo muntu nyene agaca mutwara mu Buvira. Uco gituma uyu mukuru wa état major nawe nyene ngubu ari muri kolimate, ari mu maso bamukurikiranira hagufi umwanya n'umwanya. Ndagarusera ndababwire ko aha hari mu ncamake zo zituma habaho uno amakenga kuri uno mu generale wa FARDC, ariko nongere ngaruke kuri aba bafunzwe bose. Twarumse ko bafunzwe aba ofisiye atari bake, harimo abose aba ba Masunzu, harimo nabandi benshi mwagiye murumva, ariko nagwanda babwire ko bafungiwe muhira. Ibi bivugwa n'umukuru wa gisirikare, ndabashiramwo video naho nyene muce muyumva tuyirabane hamwe. Aravuga ko bafungiwe muhira kandi abatretre ari benshi, ngo bafungiwe muhira kandi mu nzira ngo irekuwe n'amategeko. Nimba ari mu vya droit de l'homme, nimba ari droit militaire n'ibindi burenganzira bafise, bavuze ati bafungiwe mu rugo mu nzira zikurikiranye n'amategeko, zijanye n'amategeko. Kumbure nimba bafise droit au telefone, droit à l'ordi, droit à la télé, canke za droit z'umuntu abafise au foyer, ntavyo nzi, sinzi biba bikurikiriye umuntu bamufungiye icamaso mu rugo. Ariko murumva ko izi ndongozi mu vya gisirikare muri FARDC bonyene bavyivugira. Reka nabashiremwo video tuyirabane, hanyuma nongere ndabakengurukire kandi mwe mukomeza kukurikirana ibiganiro mu kwizera ntangere kwa makuru n'ubusesanguzi tubashikiriza hano kuri Fleury Podcast TV na Fleury TV eka na Ingoma Magazine, naho Ingoma Magazine bisa no kumengo nituko
kora ibiganiro byinshi cyane rwose ariko uno munsi canke ejo turashiraho bapfukure izoba ari bapfukure idasanzwe cyane izoba iri ivanze hagati y'igihugu cy'u Burundi no Rwanda turabe ibi bavuga vy'amoko bapfukure izoba ihari ya gatatu kuri Ingoma magazine izoba ifatiye ku moko eske mu Burundi no Rwanda turafise Hutu Tutsi Twa mu Rwanda turafise Hutu Tutsi Twa tuce turaba rero koma abo bantu muri ivyo bihugu bose babayeho bafashwe hanyuma turabe nikibituma izoba ari bapfukure ya gatatu tutayishize ko ejo tuzoyishirako hirya yejo aha nako ndababwira ko Ingoma magazine turi sana biyeskiza kuko ntivyoroha tuba dusanzwe dufise indi mirimo narayibabwiye mubonye nkotse ikiganiro kimwe ku munsi usezanguzi mutoze munyihanganira bishitse naho ntibina sindamboneke naho nyene muze munyihanganira reka rero turabire hamwe ino video ico bano baroyobozi ba FARDC bariko barashikiriza murakoze. C'est vrai. Plusieurs officiers généraux et supérieurs des FARDC eko nivyo turavyemera abenshi mu baofisier mu bagenerale n'ayandi mapete twara abahamagaye ekatwa mais ils sont turavyemeza hautement kandi ibi byose répréhensibles vyugariye ku à la kibazo sécurité de l'État. cy'umutekano w'igihugu Pour besoin d'investigation approfondie, ivyifungwa vyabo leur cyangwa durée umwanya de tubafunze détention uremewe est n'amategeko conformément à la loi prolongée wongewe sur ko demande bisabwe du na parquet sentare militaire ya gisirikare ariyo qui mène iriko irakora des ayo enquêtes. matohoza pour ceux qui racontent des histoires autour kubavuga canke du kubabaza lieu de ibijanye leur naho détention. boba bafungiwe Les forces armées de la igisirikare République ca démocratique du FARDC Congo n'ubuyobozi précisent bwaco buratanga ko qu'ils sont bafungiwe assignés à icamaso résidence mu ngo et dans zabo les kandi mu conditions makondisiyo acceptables. yemewe Ils sont bafunzwe sous icamaso le canke régime muri ya systeme la y'umwidegemvyo liberté ariko contrôlée. bacungerewe. Les arrestations opérées et ces arabandanya détentions avuga ati ne sont pas gufungwa kwabo irrégulières canke gutwarwa mu mvuto et n'énervent pas la loi et le droit. Tous ces officiers abo ont tous ofisiye été bose mumva interpellés bahamagaye bakoragira ko conformément amatohoza aux dispositions bahamagawe légales en mu nzira vigueur y'amategeko dans notre kandi pays. amategeko y'igihugu cacu. Tous les officiers interpellés par les centres abo baofisiye bose national mumva bahamagawe canke batawe cyberdéfense bakaba sont bari mu 24, minwe y'igisirikare sont mu documentation à canke la amategeko disposition canke de sentare l'auditeur général des y'igisirikare ku FARDC mvo zo matohoza yimbitse pour approfondissement niko abandanya avuga des umuvugizi enquêtes w'igisirikare. et la poursuite de la procédure. Une fois l'affaire yongera ko ati portée devant le juge, nitwatwara zino manza muri sentare les médias seront abamenyesha makuru bose muri rusangi les médias auront bazohabwa les détails umuco nécessaires bababwire pendant mu gihe sentare izoba yuguruye le procès imanza sera zabo organisé. aha naho ngo bikazoba bikozwe mu mvo zo kubereka ko abo ba ofisiye abo ba generale kuko mwagiye murabona bose bagenda barahagarikwa asakisaki ngo baza bashatse babereke ko ari bazima atawishwe kandi atawigeze ahohoterwa nk'uko babibashikirije. Yes, ndabakengurukire ndibaza ko muhejeje kumva amajambo yuno umwe mu bayobozi ba FARDC ashikirije. Ndabashimire cyane rero mugire uwa Mungu mwiza mu ngo zanyu, amahoro mu mutima, mu mutwe eka no mu mufuko. Ciao ciao.